mu ntumbero yo kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel abahuye n'ivyago vy'umwuzure mu Gatumba, ishirahamwe Jaribu Afrika Burundi ryashikirije imfashanyo imiryango 100. Yesu ashimwe. Hanyuma reka imbere ya byose tubanze twishire mu maboko y'Imana. Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana yacu ubasha n'ubushobozi. Turagushimiye kudukunda mwami Imana databuja, waturamukijeho mwami uradushoboza, mwami udushikana hano nubwo bamwe bari mu bihe bigoye, ariko wadushoboze mwami turacahumeka. Turagushimiye umwanya wose mwami Imana databuja tugiye kumara hano, turiko turatanga mwami dufise umutima wo gufashanya zino mfungurwa mwami Imana databuja. Reka mwami zigira ikimazi ino miryango ku bantu bayose bagiye kuzakira. Urakoze wana natwe udushoboze muri byose mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Wose gucubahiro ciwe. Bene gihugu mwashikiwe n'ingorane, tugira amahoro. Tugira amahoro n'umutekano muri zone yacu ya Gatumba. Rero murabona irishira hamwe Jaribu Afrika rije gufasha imiryango 100, abatamakazi 60 n'abana b'imfuvyi 40. Rero umwe wese ategerezwa kuronka ibiro 3 by'umuceri, 3 by'ibiharage n'amavuta n'umunyu n'isabuni. Rero mutekane, murabona harimo n'abatamakazi batagishoboye gutambuka, ntimubagwagwanye ngo mubaceko. Mutekane kandi murabona ko ari n'abantu b'abakozi b'Imana basenga, mubumvirize hama mutonde ku murongo uko babatondekesheje mutuzi, sivyo? Hanyuma abanyakubahwa kazi muri zone yacu ya Gatumba, umutekano n'intangere, akayaga ni kose, muyumva amahoro. Karibu. Mucamake tugomba duhere kubatamakazi nuko natwe ubwambere twari mu buzima nk'ubwo bw'iwanyu, mugabo kugirirwa amahirwe no kuba utakiri muri ubwo buzima bituma tugira umutima wo kumenya yuko n'abacu bababara. Turavuga ati duherehe, twishinga ko twohera cyane cyane ku bantu batagishoboye kubanguka gukora. Duhera mu ruhande rw'abapfakazi, duhera mu ruhande rw'imfuvyi, kuko abo nibo bari hasi cyane bose. Sikuvuga yuko nabandi batari hasi, nabo bari hasi. Muri uwo mwanya wo kugira ngo abantu babone yuko umutima tufise, turakora uko dushoboye. Twashatse kubipfuriza umunsi wa Noheli wejo kugira ngo mwe n'imiryango yanyu namwe mwibuke yuko hari abandi babiyumvirako. Mu ncamake ibi bike dushoboye kuronka tubisangire twese n'imiryango yacu. Araza gutangura guhamagara abantu 10 baze baraza babagaburire. Sawa, murakoze cyane. Bababwiye muri make ko nishirahamwe bita Jaribu Afrika rikorera ku bapfakazi, rifasha abapfakazi n'imfuvyi. Hanyuma dufise intumbero yo kugerageza kugira ngo turabe ko Afrika yacu nayo hari cyo yovamo tutibagiye Burundi tubamwo. Mu bisanzwe dukorera mu Kabezi, niho hariho biro, ariko twariyumviriye twibuka tugira umutima turavye byabashikiye, tuvuga tuti muri bike twoshaka kuronka reka turaba abantu bake kuko abababaye cyane simwebwe mwenyene. Umva rero mwagira amahirwe mu bantu ibihumbi kuba rimwe mugiye kuronka duke two kugira ngo namwe mubone ivyo abandi bari mu by'umunsi mukuru ko namwebwe mukiri bazima muke gushima Imana. Hanyuma rero duhamagara umwe tugaca tumuha ibiro 3 by'umuceri, ibiro 3 by'ibiharage, ikiro c'umunyu, tukamuha n'amavuta 1 litiro n'inusu hamwe n'amasabuni 5. Hama rero usaba rero ko ndahamagara mucamuza intumwa ya nyakubahwa chef de zone, secrétaire aca bashikiriza ibyo bintu. Turahera kuwitwa Nyandwi Charlotte afise imyaka 63.
hanyuma turaza gusaba nk'umuntu umwe cyangwa babiri nimba hari icyo bashobora kuvuga. Sawa, murakoze. Ntaco batinya Safi afite imyaka 70. Nungiye abandi Judith. Unama chagenda muri bya biyayura mutwe. Nzeyimana Serafina. Butoyi Jovite. Chiza Maria. Voy a cure Anne. Tubanye n'abantu. Siajari. Shira ura kamera hariya. Gira domino. Ahora tengo mucho antes. No tengo ni bajado. Na muri akoderie. Banyak Bapumuke ko Josephine. Twate byamu. Gakobwa Helena. Karusanze Asina. Maniramba Leoni.
Bari mu merani. Wamamye bakaza. Beatrice. Abonimana Beatrice. Abonimana Beatrice. Ari menshi Fatuma. Ndayisaba Teresa. Niragira Antoinette. Niragira Antoinette. Nahimana Marguerite. Nahimana Marguerite. Nayungu Maria. Nayungu Maria. Namahoro. Uwimana. Niyo rukundo. Awe ni Imana. Inumugisha. Niyo nzima. Senga yumva. Muhoza. Iteka.
niyo mwungere nakaruta imana imana nizigiye imana inde Mugisha igira neza Mugisha Mugisha Nawiha Huyu Nagomba ndabashimire kwanza ubwa mbere jeje nyene ku buryo mwifashe. Ibi bintu byari bike ku buryo bitodukwira twese. Mugabo bike duronse ni gushima. Bo ntabwo tuzokwibagira. Bo abaronse uyu munsi tuzopanga indi liste y'abandi. Ntabwo byoba ubunyene cyangwa ejo ariko tuzoguma twingukanya nk'uku abaronse uyu munsi sibo bazokurikira ubukurikira. Rero kubw'ibyo nukuri ndabashimiye cyane gose ukuntu mwifashe bikaba mu gacerere bica binyereka ko mu Burundi wacu bifise amahoro ntangere. Hama ndongeye gushimira n'abandi bateguye ibi bikorwa. Ndashimira chef de zone, ndashimira chef de quartier ngaha, ndashimira na buri wese aha mu gihugu yitanze kugira ngo ibikorwa biranguruke neza. Bo bisobanura ko iyo ataba ku bwacu twese ibikorwa ntibyari gushoboka. Bo rero ndakengukiye cyane leta y'u Burundi yo yemeye kwanza kuduha uburenganzira bwo kwemera kwinjira gufasha kuri ubwo buryo buke dushoboye. Bo mu ncamake ibintu byakozwe n'abagira neza bashize hamwe nabo babaye mu buzima nk'ubu bw'iwacu nyene uko muri. Bo nabo bari bafise abavyeyi babo bamwe bamwe baratahutse abandi baracariho bavuga ati bajya n'abavyeyi bacu kandi harimo abuzukuru bacu harimo n'abana bacu. Kuri ibi bike turonse kuko ubuzima buragoye tubibafashishe uko tubironse. Bo nabo turabashimiye mu ncamake kubona biyungunganya bagakora iki gikorwa. Turabashimiye nabo akaba ari abishize hamwe ishyirahamwe ryitwa Jaribu Africa. Bo mu ncamake ntarinze kubarambira kwari ugukenguruka mu mpande zose
muri leta ndetse no kuri mwebwe bene gihugu. Ndasaba ko n'ibindi byakurikira bizobe mu ncamake nk'uko nyene mu mahoro umutekano kuko twese turi bene Burundi. Ibikorwa byacu kuvuga ko birangiriye aha ariko uyu munsi aha niho tugejeje. Tuziyungukanya kandi kubera yuko abatishoboye ni benshi. Mukomeze gusenga kugira Imana ikomeze guteramwo umutima mwiza n'abandi babone ko ibi bikorwa dukwiye kubikorera hamwe, kuko atari twe nyene bene Burundi nta numwe azuza kubidukorera, nitwe twenyene tuzigwanako tugafashanya kuri bike dushobora kuronsa abandi. Nuko rero murakoze, nkaba ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Noheli, mu miryango yanyu mutekane mushima Imana kuko ariyo yakoze ibi byose. Murakoze. Reka dushimire kwanza Imana yacu tuyikomera amashi akagashimwe twaronse. Bene gihugu ni mukoma amashi. None twebwe turabakengurukiye cyane kuko mwatwiyumviye mukaraba imfuvyi n'imvakazi n'abatamakazi aho bagorewe, murabibuka ko uyu munsi wa Noheli nimuhabwe icyubahiro kandi n'Imana yacu itanga icyubahiro. Yataba Imana itanze icyubahiro nimwari kutwibuka. None turabashimiye mu byo mwadukoreye byose. Mwibuke naho turara dufise natwe twifuka, naho turi dufise utwombo twaragiye n'amazi. Mubyibuke ko mudufashize kukurya, mudufasha n'utwo twifuka n'utwo turara ko muzoba mukoze. Hanyuma turashima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ndugu zetu kama ni wa Kristo, kama ni Waislamu, tunashukuru kwa sadaka yenye mmetupa. Kila la heri, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Wangabire Annelise nkaba ndumu waje wa etasi vile muzone Gatumba, nkaba naje serukira zone. Zone murongoye ya Gatumba haje abari mishyirahamwe Jaribu Afrika Burundi gutanga Noheli kubantu nikora bahuye n'isanganya ry'amazi. Mwebwe nk'abarongoye intwaro mubyumva gute? Twebwe nk'abarongoye intwaro vraiment turishimye cyane kandi turanezerewe kubona ingene Jaribu guma yitaho ku bene gihugu ikabafata mu mugongo mu gihe muri iki gihe cy'iminsi mikuru atari icyo bari bafise bo kwishoboza, ubu nabo baronka ko bafungura ku minsi mikuru. Turashimye cyane kandi bakomeze uwo mutima w'urukundo wo kwama biyumvira abantu bashikiwe nk'ikibazo abanyagatumba bahuye naco c'amazi. Nk'abajejwe intwaro ni igiki mugiye gukora kugira ngo mubandanye muri kumwe n'irishira hamwe Jaribu? Musanzwe twatwe bw'abajeje intwaro tugiye kwama turi hafi yabo kugira dukomeze kubamenyesha ingorane dufise, kuko nabonye n'abantu b'abanyarukundo b'abanyamutima mwiza bitaho abene gihugu nk'uko babivuze yuko nabo bashikiwe bigeze gushikirwa n'izi ngorane. Tugiye kuguma hafi yabo kugira dukomeze kuvugana nabo kenshi mu gufasha abanyagihugu turongoye. Ku mazina yose banyita Emmanuel Junior Charire, nkaba ndi secrétaire wa Jaribu Africa. Jaribu Africa ni Jaribu Africa ni urunani rw'abantu bashika batandatu bishize hamwe mu kuraba ingorane zitandukanye duhereye East Africa, duhera mu Burundi no muri Congo. Uno munsi mwaje gufasha abahuye n'isanganya ry'amazi hano mu Gatumba, kumvo izihe mwiyumvisha cy'imviro? Mu bisanzwe aya makuba bahuye nayo natwe yaradushikiye tukiri mu gihugu. Duca dufata ingingo ko bivanye n'ubukene, bivanye n'uko bari badashoboye kwiyungunganya, tubona yuko bakeneye kumesura, bakeneye gufungura,
cyane cyane kuri iyi minsi mikuru tubona yuko bike dushoboye gushikana tubibashikanire kugira ngo baze kunezererana n'imiryango yabo mu ncamake. Ni igiki mugiye gukora mu ntumbero yo kugira ngo n'abatashikiwe bashikirwe? Bivanye n'uburyo buke ahubwo twotera akamu benshi cyane nko mu gihugu cyacu kugira ngo badushigikire dufashanye kuko iki kibazo kiraba twese bene Burundi kugira ngo aba bagowe tubashikire bitararengerana tubarengere mu ncamake. Ntitugereje aha turipfuza no gufasha cyane ariko dushigikiwe cyane cyane na leta y'u Burundi kugira ngo dushike kure mu gufasha abacu bene Burundi.